Warubizi. Bakunzi ba Warubizi, uyu ni wa mwanya mukunda cyane gose. Tubashikiriza ikiganiro ca Warubizi misi yose kuwa gatatu. Turabahaye ikaze. Twari tubakumbuye kandi namwe turizeye neza ko mwari mudukumbuye. Rero uyu munsi tubafitiye umushitsi adasanzwe ndabateye amatsiko. Ariko imbere yuko tumwakira ndashaka gushimira umuntu wese yatwandikiye, yagize commentaire, ya likinze, ya sharinze. Nukuri Imana yo mwijuru ibaha umugisha cyane gose. Turabashimiye kandi turabakunda. Ubu rero tugiye kwakira umushitsi wacu. Kaze. Warubizi. Mukozi w'Imana Apotre, numunezero ntangere gusubira kubakira muri studio ya Warubizi. Turabizi ko atari rya mbere ariko kandi duhora tubakumbuye. Niyo mpamvu abatumire ba Warubizi baradusabye ngo tusubire tubatumire kuko ngo babasanze mufise ubutunzi bwinshi muri mwebwe. Kaze rero mubaramutse, munidondore nk'abantu bashasha kuri Warubizi batari babazi. Kaze. Mwiriwe neza, nanje ndanezerewe kongera kuza no gutumigwa muri studio ya Warubizi. Murakoze kandi numunezero kongera guteramana namwe. Numunezero, Imana ibahezagire. Ndi hano kandi tugiye kugira ibihe vyiza hamwe namwe. Murakoze cyane. Nsabwe kwidondora, amazina ni Apotre Apollinaire Habonimana. Ndi umugabo, ndubatse, na Nsabimana Jeannette, niwe mutambukanyi wanje, niwe mwamikazi wanje. Imana yaduhezagije abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Tukaba kandi turi mu gikorwa c'Imana, igikorwa c'ubwungere. Turongoye ishengero Shemeza Worship Temple mu gisagara ca Bujumbura, kandi tukaba tunarongoye na ministère Shemeza Ministry, nayo icicaro cayo gikuru kiri mu gisagara ca Bujumbura. Turashima Imana rero ko Imana yaduteye iteka ryo kuduha agakiza ku buntu. Turakijijwe, twaravutse ubwa kabiri, kandi turakunda gukorera umubiri wa Kristo ari ryo shengero rya Kristo. Turabarundi, dukunda igihugu cacu, turagikorera, turagisengera, kandi tugakunda umubiri wa Kristo aho ubarizwa mw'isi yose. Turi ngaha rero kubera ko turi muri cya gikorwa, ya mission nyene yo guserva umubiri wa Kristo. Wow. Ego. Nukuri abanywanyi ba Warubizi ndizera ko bariko barafashwa cyane mu ntangamarara introduction. Turabashimiye cyane. Rero imbere yuko twinjira muri kiganiro cacu nyezina, turashaka mudusabira umugisha, mudusengere. Intumbero ya kino kiganiro niyo kugira ngo abantu kize kibafashe, abagwayi bakire, abihebuye bongerwe inkomezi, abatarakizwa bakizwe. Niyo mpamvu rero iyo dusenga tuba dushaka kugira ikiganiro kize gishike kuri benshi kandi umuntu wese azocumva kize kimubwira akamaro. Kaze rero mudusengere, Imana ibahe umugisha. Amen. Mana, turagushimiye, uri umwizigirwa. Turagushimiye ko aka kanya uduhaye arakanya k'umugisha. Turagushimiye ko iki kiganiro gifise intumbero idasanzwe yo gukorerwa nawe, intumbero idasanzwe yo guhemburwa nawe mu buzima bwa misi yose ducamwo, bugizwe n'ibibazo, ariko kandi wadusezeraniye ko uzoducira icanzo. Ndagushimiye Mana ko umuntu wese yumva ijambo ryawe, yumva intahe, yumva ugutabara kwawe,
muri iki kiganiro yakira ugutabarwa no guhemburwa, kuko uri Imana, ikiganza cawe si kigufi ngo kinanirwe gukiza no gushikira umuntu wese ari mu bibazo bitandukanye, akeneye guhemburwa nawe, akeneye kuremeshwa nawe, akeneye gukizwa nawe, akeneye kuba restore. Ari imiryango, ari umuntu wese ku giti ciwe atabarwe kandi ahemburwe nawe. Urakoze kuri umwizigirwa, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Amen. Apotre, tugiye gutangura rero ikiganiro cacu nyezina, ariko nkuko nabibabwiye abakunzi ba Warubizi barabakunda pe, barantumye ngo barabakunda kandi babitezemwo byinshi. Rero ngo barashaka, hari ikintu ca mbere bambwiye ko mpera ko imbere yuko nja kuri topic yacu, bambwiye ngo barakeneye kubamenya neza by'ukuri, kuko mwamaze kuba umuryango wa Warubizi, namwe barashaka kubamenya neza by'ukuri. Gute? Barashaka kumenya mbega Apotre yakuze ari umu apotre, yavutse abo bivukana n'abakozi b'Imana, mwotubwira murafise abavyeyi, mutwidondore mbere yuko mutararonka agakiza. Ego. Nkuko navuze amazina yanje nayo, vy'ukuri nta muntu avuka ari umu apotre, kiretse ko Imana nkuko yabwiye Yeremiya ngo ukiri mu nda nari ndakuzi, nari naragutoranije. Iryo riba ari ibanga ry'Imana, ariko umuntu avuka ari umuntu uruhinja, abavyeyi bita amazina. Rero navutse nsanga bampaye izina rya Apollinaire Habonimana, mvukira mu muryango w'abakirisu muri rusangi, abakirisu b'abagatolika. Ego nigishwa ibyo abantu bose bigishwa, ndakura mfise abavyeyi bankunda, umuryango ari umuryango udafise ibintu bikomeye mu bijanye n'ubutunzi, ariko ari umuryango uri stable, ukunda Imana ku rugezo rw'abakunda Imana, ku rugezo rw'abanyedini. Twese tuvukira mu miryango y'abakirisu, ariko mu nyuma ku myaka 13 14 niho Imana yampishuriye ibijanye n'agakiza. Niho nakijijwe, mvuka ubwa kabiri. Mufite imyaka 14? Ego. Mvuka ubwa kabiri, ubuzima bwanje burahinduka, ariko kandi ico cabaye haze igihe mbuze papa. Papa yaramaze gupfa. Agakiza ico kakoze ico gihe kahishuye besoin nari mfise, ariko ntari nzi ko mfise besoin. Papa nari umwana wa papa, na mama yarankunda, ariko papa yarangiye ku fieri cyane. Niwe mwari close. Twari close cyane. Kumubura rero hari ukuntu vyasize ikinogo muri jewe. Ko nari nkiri muto sinakimenya ko cariho gushika igihe numva ijambo ry'Imana rivuga ku gakiza, rivuga ko nkeneye Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ko bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, rivuga ku caha umuntu wese avukiramwo ca Adamu na Eva, abavyeyi bacu ba mbere. Mu nyuma numva ndakeneye Kristo, ndakeneye agakiza. Niho naje kumva hari ikintu kidasanzwe kibaye mu buzima bwanje, gishura ca kintu narimbuze c'umuvyeyi narimbuze,
numva ndonse umuvyeyi wanashaka ruta papa. Mukiri ngano nega apotre ndabaciremo gatoya. Mwavuze ko mwakira agakiza ku myaka 14. Ubwo bisigura ko kandi hari nyuma yuko mwabuze papa wanyu. Bisigura ko papa wanyu we yapfuye muri nko myaka ingahe? Papa yapfuye igihe ntavyibuka neza, ariko papa yapfuye ndi mu myaka 9. 10 niho yapfuye, urumva nari nkiri muto. Ariko ntiwaruzi uburemere uwo mwanya. Ariko ku imyaka iyo manquement niyo nahavuye menya ko nari mfise umaze kwakira Yesu. Maze kwakira Yesu. Hanyuma yansigiye souvenir idasanzwe kubera ko ndibuka ko yamfata ukuboko anjanye ku ishuri, nkabona ko anezererewe, nkabona ko abwira abandi ba papa ko ndi umwana wiwe. Ivyo rero birema ikintu kidasanzwe mu mwana wese. Ico rero carambeshejeho, ariko kandi gisiga kumubura kwanje, gisiga ikinogo muri jewe. Ariko rero agakiza karakabaho. Igihe nakira agakiza nkavuka ubwa kabiri, Imana natahuye urundi rugezo rwo kugira akamaro ko kugira umuvyeyi agukunda, ariko kandi niyadahari hari Imana. Presence y'Imana mu buzima bw'umuntu wese burya ni deliverance ku bintu bitari bike, kandi irazana stabilité mu buzima bw'umuntu. Ego. Wow. None ga apotre, ninde yababwiye agakiza muri ico gihe? Kuko urumva papa wanyu yarabakunda, ariko hari icyo atashoboye kubaha, ni yindi gift mwaronse. Nari mfise umugenzi yarasanzwe akijijwe. Ego. Umubanyi, umujene, ariko yaranduta gatonya, niyo yaguma antumira, yarantumira cyane aho yasengera. Mu nyuma ndavuga nti ndagiye, reka ndaguherekeze ntaco. Ni muri ico gihe rero ijambo ry'Imana ryahavuye rifata ubuzima bwanje, hanyuma numva agakiza ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu nkeneye. Ariko kandi nari nagiriwe amahirwe yo kwiga mu kigo c'abamissionnaire. Hari abamissionnaire abantu benshi bazi mu Burundi, cyane cyane Bujumbura. Missionnaire yitwa Johnson yari afise ishure, niryo nize ko mashure y'intango. Rero nk'ibindi bigo vyose twariga ijambo ry'Imana. Kera hariho umugenzo mwiza, nibaza umaze abantu batacitwararika mu bigo canke mu mashure. Imbere yo kwiga ivyigwa bisanzwe haraba gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Rero comme ryari ishure ry'abamissionnaire baba protestant, twariga ijambo ry'Imana. Nari maze kumva rero inkuru z'agakiza, ariko uwo munsi ndaherekeza uwo mugenzi wanje yabaye nko guhishurirwa, kuko wari wo munsi Imana yari yarateguye, yaranteguriye ko niwo munsi ntegezwa kwakira agakiza. Kuva ico gihe rero agakiza kinjira mu muryango iwacu. Mbaye wa mbere nkijijwe mu muryango iwacu. Maze gukizwa numva ni ikintu no kwifuriza mama, numva ni ikintu no kwifuriza abo tuvukana, kuko nari mfise mukuru wanje, hanyuma n'abatoyi banje. Ntangura gusenga rero nk'umujene w'umu-innocent yaharonse ikintu kidasanzwe yifuriza umuryango wiwe. Nobabwira rero ko gushika nta mwaka wahaciye mama adakijijwe. Hanyuma mukuru wanje arakizwa, batoyi banje barakizwa. Mu nyuma abaonkle banje barakizwa. Tuhinduka umuryango
wakiriye iyo ngabire ego y'agakiza ego. buriya ngo jambo ryaravuga ngo twame ivyamwa, buriya hari ivyamwa ushobora kuba warabamiye kandi biragaragara. Nizera ko umuntu yakijijwe iyo hagize abandi bakwirikira biragaragara neza ko ahagaze neza. Ubwo wahagaze neza mu gihe Imana yaramfashije kuko hari igihe abantu bakizwa ntibabe bien encadré canke abantu bakinjira mu madini gusa bikitwa ko ngo yavuye muri iri agiye muri iri ariko vy'ukuri ata kintu kizima cabaye mu buzima bwiwe. Hari abantu bahindura amadini n'amasengero kubera agakuku k'abagenzi ariko vy'ukuri notion y'agakiza ata kibanza ifise mu buzima bwabo. Ivyo rero biraba nico gituma usanga hashobora kuba mu madini atandukanye abantu babarizwamo ugasanga nta témoignage, ubuzima bw'abantu ntiburiko burahinduka ariko yitwa uwusengera. N'umupentecote, n'umufekabo, n'umushemeza, n'umu-life center, n'umumetodiste, ni amazina ni menshi ariko ugasanga ubuzima bwiwe nta bufise nta vyamwa. Ibyo rero birashobora kuzazanira abantu. Ari naco gituma nibaza ko notion y'agakiza ni ikintu gikomeye cyane c'agaciro kurusha amadini twitirirwa dusengera mwego. None ga Apotre, mwatubwiye ko papa wanyu amaze gupfa hari ikintu cabasigayemo. Ico kintu mwotubwira, ico kinogo cagiye mwatwe ko agakiza kabafashije ego ahubwo kaberetse ico kinogo ko mwari mugifise mutabizi. Turakeneye kumenya ico kinogo, abariko baradukurikira bakeneye kumenya ico kinogo cafugiye gufukwa niki, vyatwaye umwami ungana gute? Ico kinogo reka tucite icari gikomere ni gikomere. Umwana wese iyo hari umuvyeyi amukunda avuye mu buzima bwiwe hari igikomere kiba. Hari iyo absence y'umuvyeyi umwana asangana muri we. Nkuko umwana canke umwana muri famille ashobora gukomeretswa n'urupfu rw'uwo bavukana. Donc kubura kose gusiga igikomere. Yes, gusiga igikomere. Abavyeyi barashobora gukomeretswa nuko babuze umwana bakunda. Ivyo bikomere byose birahaba. Jewe rero nk'umujene, umwana mutonya papa yakunda, harabaye ico kinogo. Ariko rero ico kinogo sinakomeretse cyane ku rugezo kubera ko mama nawe yarankunda. Twari umuryango dukundana, abo tuvukana, ko hari imiryango myinshi usanga isanzwe irimo injyane. Urumva umwe mu babyeyi yakwitaba Imana bikaba bibi kurusha. Urumva canke umwe mu bana yakwitaba Imana bikaba bibi kurusha. Rero maze kwakira agakiza naramenye ikintu narimbuze, ntarinze uburemere bwaco. Ariko kubera ko nagize amahirwe yo kuregwa mu gakiza, nsanga Imana nakiriye, agakiza nakiriye. Ubwo rugendo rw'agakiza ruhindutse umuti udasanzwe. Hama ikindi niyo migenderanire nahavuye ntahura, kuko iyo umuntu akijijwe arakeneye kugira imigenderanire na Kristo. Iyo migenderanire ikaba ihagaze no gukunda ijambo ry'Imana. Ikaba ihagaze mu gukunda ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umuti udasanzwe. Presence y'Imana mu buzima bw'umuntu avutse ubwa kabiri, umukristo wese ni umuti uvura ibi gikomere icyo ari cyo cyose. Rero nagize amahirwe rero yo kudateba muri ako gahinda, ndavugwa n'ijambo ry'Imana no kugendana na Kristo. Ego twovuga rero ko mu bintu bivura ibikomere vya mbere ari ijambo ry'Imana canke aragakiza. Ego ubundi ibikomere ntumenya ryari bije, ntumenya n'ubiguteza, kubera ko hari ibikomere dukura mu miryango,
hari ibikomere dukura mu kazi aho dukorera, mu buzi, mu bagenzi. Yes. Hari ibikomere dukura mu bakolege dukorana ibikorwa by'Imana, canke mu masengero aho dusengera, mu migwi dusengeramwo. Ibikomere bizanana mu nzira nyinshi. Rero ivyo bikomere iyo nindakomereka nindakomeretsa, urumva igikomere icyo ari cyo cyose ukiguteje uwo ari we wese, haba mu kazi, haba muhira, haba ku rusengero, igikomere ni igikomere. Ariko rero gukomeretswa ni kimwe, kumenya ukuvura icyo gikomere ni kindi. Yego, aho nyene abantu muhatebe gatoyi. Kumenya ukuvura icyo gikomere ni kindi. Uvura igikomere cyangwa ibikomere wa mbere ni Imana, sivyo? Iyo mvuze Imana, reka mvuge agakiza canke ukuri uba waratahuye, sivyo? Kuko nta muntu wese uwo ari we wese kuri iyi si yo kwifuza guhura n'ingorane, yo kwifuza gukomeretswa, ariko dusanga byadushikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo bigushikiye, waba umumama, waba umupapa, waba umwana mu rugo, waba mwene data muri eglise, canke mu kazi, ninde muganga w'icyo gikomere? Ninde muganga? Umuganga wa mbere, reka nkoresha iyi mvugo, kiremwa muntu wese afise ubuhungiro bumwe bwa mbere, ni Imana. Kuko Imana yaturemye n'ituzi, nidushoboza iyo byatugoye, niduhanagura amarira iyo tuko turarira tukabura abaduhanagura amarira n'abatubwira ngo pole, urumva, yo iri hafi y'abayambaza, iri hafi y'abayihungirako. Niyo rero twakomeretse, twakomerekejwe, urumva, Imana niyo ya mbere dukwiye guhungirako. Ego, none ka Apotre, tuvuze gutyo ngo Imana, umuntu wese ariko aratwumvisha kuvuga ati none iyo Mana je ndayizi kuva nkivuka, nakuze numva bayivuga. Mwotubwira neza ni gute iyo Mana woyiyegereza neza, apana Imana ya papa na mama, apana Imana yabo tuvukana, Imana wewe nyene uvuga uti ni gute mwoba close nayo ku buryo igushikira kuri hantu ukumva ko yahafutse, ukumva nyene ko uri satisfied cyangwa satisfied? Je nibaza bihera vy'ukuri. Urabona, turashobora kuvuga ubukristo bwa rusange, kuko abantu bose na cyane cyane nk'iki gihugu turimwo ca Amerika, byitwa ko ari igihugu gifise abakristo benshi, urumva. Tugiye iwacu muri Afrika, ibihugu byinshi vya Afrika ngo ni ibihugu by'abakristo, sivyo? Ariko kwitwa umukristo ntibihagije, urumva, kuko hari ubukristo rusange twisangamwo, cyangwa ubukristo twahawe n'imiryango twavukiyemo, kubera ko naka yavukiye mu muryango w'abakristo ahindutse umukristo. Ariko rero Bibiliya suko iha insobanuro ubukristo. Burya kiremwa muntu wese akwiye gutahura ko akomoka ku bavyeyi bacu ba mbere, Adamu na Eva, bacumuye bakagarariza Imana, abo nibo dukomokako, sivyo? Iyo Mana tuba twaragararije ni Imana igororotse, ni Imana itunganye, ni Imana idaherereza urubanza ku utarufise, ngo ntitoranya ku butoni, ntitoranya ku butoni. Ni Imana ni umuvyeyi, ni Imana igira imbabazi, ariko kandi ni Imana muremyi.
yaremye umuntu mu ishusho yayo ariko umuntu yononwa n'icyaha sivyo Imana iragororotse ni Imana ikiza ni Imana iharira yaremye umuntu ari mwiza ariko yononwa n'icyaha sivyo agakiza ntigashobora gutahurwa no kwitwa umukristo gusa no agakiza gatahurwa no kumenya ngo hariho Imana igororotse yaturemeye kugirana imigenderanire nayo ariko umwana w'umuntu ahitamwo kugarariza arononekara idini ryose woba uvamwo education yose woba wararonse ijambo ry'Imana rivuga ngo bose barononekaye bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ariko rero hariho iyi ni ntambuko yerekana ko icyo kibazo umuntu arimwo cyo kononekara Imana ubwayo yakirondereye inyishu mu kwambara umubiri kwayo Yesu avukira muri iyi si ni Imana yambaye umubiri kugira ngo ikore igikorwa cyo gucungura abantu bari mu rubanza rw'Imana badashobora kwicungura abantu badashobora kwicungura Imana iza nk'inyishu Yesu arapfa ku musaraba kugira ngo apfire abantu wewe nanje twari muri condamnation nitwamwizera Kristo tuvuka ubwa kabiri urubanza rwari ruturiko rutuveko maze tugaruke mu migenderanire yacu n'Imana agakiza iyo kadatahuwe muri ubwo buryo bw'uko ndi umunyabyaha nkeneye agakiza kandi agakiza nta handi kabonekera atari muri Kristo Yesu ubu Kristo bundi tuvuga budatahurwa muri iyo nzira ni ubukristo bw'idini kandi bene ubwo bukristo ntibudutabara nicyo gituma niyo twakomeretse tutamenya kubera ko turi abanyedini tutamenya utuvura ninde uwavutse ubwa kabiri rero yakijijwe muri ubwo buryo bwo gutahura ubutumwa bwiza muri iyo nzira iyo yakomeretse amenya ngo uwumvura ndamuzi uwo mpungira ko ndamuzi si dini si ivyumviro by'abantu ni Kristo ni Imana ni umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanje nibaza ko ikibazo cyawe nacishuye mu buryo bwagutse ariko nashatse gufata ako karyo ko gusobanura mu buryo buciye bugufi agakiza ingene twakira agakiza kugira ngo agakiza ntitukitiranye n'ubukristu amadini yacu atwambika yaba amadini y'abaporoto cyangwa y'abagatolika idini iryo ari ryo ryose agakiza tugahabwa ku buntu biciye mu nzira yo kwizera nta kindi kintu nta yindi nzira iriho ego muri iyo nzira rero niho dushobora kubaho uwakijijwe muri ubwo buryo arashobora gukomereka kandi iyo yakomeretse arashobora gukomeretsa abandi nicyo gituma nko mu rugo tuje mu rugo cyangwa mu muryango iyo umupapa yakomeretse abantu bakundanye barashobora gukomeretsanya gute nicyo gituma usanga mu rugo cyangwa mu muryango haba ibikomere ati bakomeretsanya gute kuko barakiriye ka gakiza mwatubarira barakundanye ni iki kigaruka kandi kigakomeretsa ariko bambaye umubiri kumuhatubwire hama abo bantu bahuye nubwo bakijijwe nubwo bakundana bari muri iyi si baracagwana na kamere ntibari parfaite wari uzi ko n'amahasa abantu bavukanye bafatanye hari ibintu badahurizako urumva bagashavuriranira bagakomeretsanya ariko agakiza ndasubiye ndavuze agakiza karakabaho wari uzi ko agakiza ariko gatuma tutarenga imbibe muri sensi yihe umuntu arashobora kugira intege nke wamuraba ugasanga yagiye kuri extreme yindi
ugasanga yataye umurongo ugasanga nta kiko kiramugarura urumva ariko agakiza no kuregwa mu buryo bw'impwemu no kugira umwitwarariko wo gukura nk'umwigishwa wa Kristo iyo wakomeretse uramenya aho uhungira uramenya ukuvura ariko iyo uri umunyedini waho gusa urakomereka ukasanga nawe utegerezwa gukomeretsa abandi none gapote utuntu yobyirinda rero eske hariho strategie umuntu yokoresha kugira ntakomeretsa abandi cyangwa kugira yirinde gukomeretswa urashobora kwirinda gukomeretsa abandi ariko izo nguvu zo kwirinda gukomeretsa abandi uzihabwa nande uzikura hehe bivana n'urugezo uriko rwo kunywana na Kristo bivana n'urugezo uriko rwo gukunda ijambo ry'Imana bivana n'urugezo uriko rwo gukunda ukuri kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri ukuri kuzobaha kwidegemvya burya ukuri duha agaciro nk'abantu bavutse ubwa kabiri burya kuturinda amadega menshi urashobora guhitamwo kudakomeretsa ariko ntushobora guhitamwo abagukomeretsa n'abatagukomeretsa kandi kubera kuba muri Kristo no gushinga imizi muri Kristo ikije kigukomeretsa nk'umuntu w'inyama n'amaraso urashobora gukomereka umuntu ashobora kukubabaza ukumva wababaye ariko ugumana ubushobozi bwo kumenya ingene wifata muri uwo mubabaro kuko umubabaro canke igikomere kirashobora kuguhindura umuja kirashobora kugutabagaza ukaba umuntu w'indembe kubera ko uri fragile kubera ko ikintu cyose kiragufise ko ubushobozi bwo kukugenza cyangwa kukugira uko gishaka kubera kudakomera muri Kristo kubera kutareka ijambo ry'Imana ngo rigukomeze kubera kutagira Kristo ubuhungiro bwawe ntacyo bitwaye rero waba ukijijwe waba uri umunyantege canke vyitwa kuri umunyenkomezi igihe ijambo ry'Imana vy'ukuri utarireka ngo rigukomeze rikubake hanyuma ibikuboma n'ibiguseka bisange quand même uri uko uhagaze iyo rero udahagaze igihuhusi cyose kiraguhitana igikomere cyose kikugira ko impact ukaba umuntu w'agahinda ukaba umuntu udakunda abantu ukaba umuntu wirinda abantu kuko iyo utaretse Kristo ngo agukomeze nta buhinga ufise bwo kubuza ibigukomeretsa nta buhinga nabo mushobora kuronka ariko umwe mu banditsi ba Zaburi yaravuze ikintu gitwenza cyane yaravuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose ni ukuvuga ngo gukizwa kwawe kwacu no gukunda Imana kwacu ntikubuza ntikutuzibira kugira ngo ntitube mu bibazo ntitugire ingorane ntitwisange hari abantu badukomerekeje haba mu miryango mu ngo zacu mu miryango yacu ku kazi ku rusengero gukunda Imana kwawe gukizwa kwawe ni kwepanya ni gutuma utagira ibigukomeretsa nicyo gituma haba ku kazi haba muhira haba ku rusengero haba mu kibano ntumenya igikomere kizananye ntumenya iyo uguhemukiye azananye
ikikunda kutubabaza nuko ushobora gukomeretswa n'umuntu ukunda, n'umuntu yagukunda bikamugora, ugasanga yagukomerekeje, yakubabaje, ariko ivyo si iherezo ry'isi. Dufise Imana ituvura, dufise Imana duhungirako kugira ngo ituvure ivyo bikomere, kugira ngo nkuko twavuze mbere, iyo ukomeretse ugateba mu gukomereka ukomeretsa abandi, zica byinshi, byinshi cyane. Hari igihe ubishika ntumenye nuko uriko urakomeretsa abandi, kuko abandi kubera ko bihinduka ubuzima busanzwe, uhinduka umuntu yashishwe, uhinduka umuntu yikeka abantu bose, uhinduka umuntu yevita abantu, urumva kuko ubutinya ngo n'uyu yohava nkorera ivyo naka yankoreye. Ariko ubuhungiro bwacu ni Imana. Ikindi reka igutangaza nuko Imana ntiyaturemeye kuba mu bugaragwa. Mu gihe uri umwana w'umuntu, kiremwa muntu, uri sanse kubana n'abandi. Urumva nako kantu. Kuko iyo abantu bakomeretse, hari possibilité yuko kugira ngo sinze nsubire gukomereka, ifo ko nevita abantu, kuko abagukomeretsa n'abantu, nawe abukomeretsa n'abantu. Urumva nta option ihari yuko wohava wisanga mu bugaragwa hatari abantu, wocupfa, kuko wameremewe kuba mu bantu, kuko uri umuntu. No kuvuga ngo biba vyihutirwa rero ko ureka Imana ngo igukomeze, kugira ngo ejo ni wahura n'ikindi gikomere, ejo ni wahemukirwa n'uwo mubana, n'umukorege wawe, n'umu associé wawe, umenye ingene uvyifatamwo, hanyuma uhagarare neza ushikamye, Imana igukize, ikuvure, hanyuma ejo uzokomeze abandi bashobora kuguhungira ko ngo nakomeretse, nakasi nkimuvugisha kubera ko yarambabaje. Urumva umugabo wanje ndamuhevye ndagiye kubera yankomeye, umugore wanje nuko, abana banje, abavyeyi banje bankomerekeje, ndahunze ndagiye. Nta kibanza woheza ngo uronke cyo kuba kuri iyi si, ubamwo kuri iyi si. So nubwira rero umuntu vyoroha ko akomereka, kuko hari abantu bari fragile, bakomereka vuba. Nyemere nkoresha iyi mvugo, hari n'abakomeretswa n'ubusa. Ariko bivuye kuki? Hari umuntu avuka imuhira agasanga ibintu birajagaraye, agahumura amaso, agatora ubwenge, ari ingorane, kuko hari imiryango usanga vy'ukuri ari akajagari. Wavukira muri uwo muryango ukakigwa n'ibikomere. Urumva uwo muntu uko akura muri societe, niko aba ari expose ku bikomere. Iyo atagize amahirwe ngo yakira agakiza, ubuhungiro bwiwe bube Kristo, akomezwe n'ijambo ry'Imana, uwo aragira ingorane mu buzima bwiwe bwose, gushika no mu busaza. Ariko Imana kubera ko ari umuvyeyi, yaraduciriye icanzo, niyo buhungiro bwonyene dufise. Kuko hari abandi bagerageza guhungira mu biyayuramutwe, sinogenda ntakivuze. Urumva birahari cyane, kubera guseserezwa n'igikomere, akumva yo basulaje, no kunywa itabi, no kunywa inzoga, no kuja mu buzima vraiment bw'akajagari. Ugasanga mwana w'umukobwa yishize mu maboko y'abantu, abagabo b'inyererezi. Urumva umusore nawe akumva umenga yobasulaje, no kugenda mu buhumbu. Urumva ugasanga ajyamana n'uyu nujya nko kwimanisha vucawe kwisulaja. Abantu bi exprima
baronderera imiti mu nzira zitandukanye kandi zitarizo ivyo rero Satani arabikunda kuko abavuga ati ndaguhohosha ndakumara kuko Satani icyamuzanye abereyeho nukwica nugutikiza nukonona nico gituma nguma n'insista ngo ubuhungiro bw'uwakomeretse wese uwakomerekeye mu rugo mu muryango ukomereka mu rusengero kuko hari abantu bibaza ngo mu isengero sino hakomerekera nkaho umenga mu isengero haba abamarayika mu isengero ni kwisi ni kwisi kabisa wanashaka mu isengero hahurira abantu bakeneye guhindurwa n'ubutumwa bwiza rero ucinjira mu isengero ushobora guhura n'umuntu nawe agikeneye gukira agikeneye guhinduka uwo rero umwanya wari wose yo gukomeretsa n'ikimenyamenya nawe ubu ukiri mu nzira yo guhinduka yo gusanga Mana mpinduriye ingeso Mana mfasha ndafite ishavu umuntu yampemukiye hari umuntu naguranye amahera ntiyayampa hakuyampa atangura kumenasa urumva ibyo byose birakomeretsa hari n'ibikomere dukura hanze mu miryango tugasanga biriko biratumerera nabi mu rusengero kubera ko kuba mu rusengero tuba duhamagarirwa guha umwanya Kristo kugira ngo atuvure muri iyo process rero yo guhinduka no kuvugwa urashobora gusanga hari uwagukomerekeje hari uwaguprovotse urashobora gusanga hari uwo nawe uri kurakomeretsa ni ukuvuga ngo ubuhungiro utuvura ni Kristo nta handi si amafaranga si amadiplome urabona ko mu bihugu byose no muri iki gihugu cya Amerika umuntu wese biba ari byiza ko yiga akaronka impamyabushobozi ihanitse urumva umuntu agakora akazi akaronka amafaranga menshi urashobora kubona ko umuntu wese biba ari byiza ko agura inzu yiwe agenera mu modoka nziza ivyo byose muri ivyo byose nta muti urimwo nta muti tworonka mu tuvura ibikomere umuti ni ijambo ry'Imana umuti ni gukunda Kristo umuti ni kugirira confiance Imana iyo yaturemye umuti ni guhungira kuri Kristo ni gukunda presence y'Imana ni gukunda ijambo ry'Imana ni gukunda kuko ijambo ry'Imana rituzana muri responsabilité yo gutanga umuntu wese aba ari muri besoin yuko Mana mbabarira nadekonye kandi Mana nshoboza ibintu ndabifisemo intege nke nshoboza nkomere kugira ngo ndabikore neza ukiri kurasenguko hari mwene so wundi nawe ariko arasenguko mwese rero muri abanyantege nke mukeneye Imana mukeneye gukomezwa n'Imana mukeneye kubakwa n'Imana twese turi abanyantege nke dukeneye kwibohera ku ijambo ry'Imana ariko kuri kutubwira ngo iki gikora uku ntugikore mu bishobisho n'ibigumbagumba byawe ijambo ry'Imana rivuga ngo kora uku ijambo ry'Imana rivuga ngo babarira mwene so ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu bamubajije ati abigishwa ngo twigishe gusenga rimwe muri irya sengesho ritunanira kenshi abantu b'Imana cyane cyane bo mu masengero ni aho Yesu yabwiye ngo nimuhasenga muvuge uti utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abatugiriye nabi barumva bisobanura iki mu gihe utevye gutanga imbabazi guharira mwene so urashobora kuba ufise impamvu menga zirafadika zirumvikana ariko muri ico gihe uvuga ati sinomubabarira sinomukunda ntakunditse sinomubabarira ntashobora kubabarika kubera nta merite imbabazi zanje kubera ko niwe yabitanguye niwe yamprovotse niwe yagize iki mu gihe ukiri kuriyumvira ivyo Imana nayo biriko iravuga ngo nawe ntumerita imbabazi zacu urumva nawe sinokubabarira kubera ko
wari usanzwe uri umutsindwa mu gihe udatahura ko mwene so yobabarirwa, ugatahura ko mwene so womukunda mu gihe wibaza ko adakunditse, nanje imbabazi zanje ntuzikeneye, urukundo rwanje nturukeneye. arumva none gapotre nko ku bantu donc twumvise ko uba warakiriye agakiza kugira ngo ushobore gukira ivyo bikomere, hama wirinde gukomeretsa abandi, ariko ntushobora kurinda abandi gukomeretswa. Mbega niki mwohanura ntushobora kubyirinda ntibagukomeretse, ntushobora kuzibira abantu ngo ntibagukomeretse, ariko we birashoboka ko utogukomeretsa abandi kuko ni shwa, ni uguhitamwo. kandi uko guhitamwo ugira nk'umukristo ari muzima akuze agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, izo nkomezi uzihabwa uzikura nk'uko navuze, kandi nensista aho hantu. Si ibintu vyuka rimwe ngo nabishoboye, oya, ni process, n'urwo rugendo rwo gukunda Imana no gukunda ukuri kw'Imana kurusha uko wabikora ejo, naho kuri nkomezi zigushoboza guhitamwo uyu mpisemwo kumubabarira, uyu mpisemwo kumukunda, uyu mpisemwo kumuha agaciro afise nk'umuntu, nubwo bari impamvu zituma ibi vyamugoye nanje vyongora, ko ndi kumwe na Kristo kandi nzi ico nkwiye guhitamwo ciza, nico mpisemwo kumuha. Amen. Wow. Apotre, turi ku musozo w'ikiganiro cacu. Ndashaka mwatubwiye uburorero bwose bw'ingene bwahava ibikomere, n'ikibitera, n'ibibanza biberamwo. Twumvise mu ishengero, niki wobwira abantu bakomerekeye mu ishengero, kuko abantu benshi bazi ko mu ishengero ari mu ijuru hashitse, yumvise akomeza yumva yosubira mu isi. Benshi bagiye basubira inyuma, basubira mu byo barimwo ngo bakomerekeye mu ishengero. Niki wohanura abo bantu kugira ngo bamenye? Umuntu umwe yaravuze ngo mu ishengero niho kwa muganga, ariko atanga akarorero ati niko kwa muganga, ni ukuvuga kwa muganga muhuriyeho mwese mugwaye, mu ishengero twese turabagwaye, twaje kurondera Imana kugira ngo dukire. Ati ni gute woshavurira umuntu ngo yakwanduje wamusanze muri kwa muganga mwese kandi muri ko muvurirwayo? Donc ndashaka abo bantu mubabwire neza ko mu ishengero gukomerekeraho ni ibintu normal, ariko nukumenya we wagiye kurondera iki, wagiye kurondera ahantu mwahabwira abakunzi bacu ariko badukurikirana ba warubizi. Sinokoresha wanashaka imvugo ukoresheje ko ari normal, kubera ko murashobora guhurira kwa muganga, ariko ntimushake ko muganga atreta ingwara zanyu. So ikibazo gisigara bifata umwanya ungana iki ko twese tuba tuvuga ngo umwami wacu ni umwe, Kristo niwe twese tuje tugana. Urumva? Yego. Nta zindi nyungu, Kristo niwe tuje tugana, kandi Kristo niwe muganga. Yego. Urumva? Burya aho bigorera, aho bibera urudubi, ni abo bantu baje mu isengero bafise besoin y'umukiza, umuvuduko umwe wese ajako wo kwiyegurira uwo mukiza, kuko uko twihuta kumwiyegurira niko atuvura, uko akuvura niko ufasha uwukigwaye. Urumva? uko wihuta gufata umuti wa muganga niko woroherwa, uko woroherwa niko udakontamina abandi. Kandi niko uko woroherwa niko uhinduka usegura abakigwaye. Okay? Rero kubera ko mu rusengero twese tuvuga ngo umwami wacu ni Kristo, arazi ubugwayi bwacu. Mu rusengero vy'ukuri ni kibanza cyo abantu baza bagwaye, me batakwiye kuguma bagwaye. Ugumye ugwaye ni ukuvuga ngo hari ikibazo, kandi ico kibazo si muganga, ikibazo ni wewe udashaka ko akuvura. Udashatse ko akuvura urateza ingorane.
uguma urwaye kandi iyo ugumye Uranduza urwaye abandi. uranduza abakiri muri process Wow. yo kurondera muganga urumva Yego. rero nashaka kwekilibra icyo kintu vy'ukuri mu rusengero n'ahantu haza abantu bakeneye muganga ariko kandi uwo muganga iyo tutariko turakira ni nkaho twereka isi ko uwo muganga umuti wiwe utari kurakora ariko tuba tubeshe hari abantu iyo bagiye kwa muganga muganga abaha umuti bakanka kuwunywa sivyo akavuga ati muganga ndakwemera kandi naje ndagukeneye ariko je suis pas prêt canke prête yo gufata sinkunda imiti hari abantu rero nature badakunda imiti bisaba ko ibinini bigora bisaba ko atega urushinge gufata inkoni kugira iki hari abantu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo mwakirane ubugwaneza ijambo ryose mu bwigwa urumva hari abantu rero iyo baje mu rusengero bataba bari prêt kwakira traitement y'umuganga ubundi ndemeranya nawe ko tuza mu rusengero turabagwaye ariko twitavye umuhamagaro w'agakiza uwo mukiza ntananirwa kuduhindura uwo mukiza ubushobozi agakiza aduha ubushobozi buri mu ijambo ryiwe uburongozi bwa mpwemu yera twahawe iyo tubwemeye turakira burya rero iyo gukomeretsanya bisobanura ko twanse ko muganga adutreta iyo tubandanije kuba abantu baba mu bikomere bidahera bidakira bisobanura ko ni twebwe dufise ingorane yo kudashaka kuvugwa na muganga twaje kurondera rero ubundi kujya kwa muganga ari ahantu hiteka abantu bategezwa kubahiriza kuko dusangayo umuti niko n'ishengero ridakwiye kuba ikintu cyo guhunga kubera ko ijambo ry'Imana rizima iyo rivugirwa mu ishengero ni umuti uvura bakomeretse ishengero ntirikwiye kuba ikibanza gishigwako kabaza kubera abantu badashaka kuhakirira ibikomere ahubwo ishengero rikwiye guhabwa agaciro karyo kubera ko ishengero ni rya Kristo ishengero n'umugeni wa Kristo ishengero n'umuryango sivyo ngarutse ku ishengero kuridefinisa nk'umuryango sahantu hari perfection nk'uko imiryango yacu y'amaraso nayo iba irimo amalacune ariko kikaguma ari ikibanza c'agaciro kikaguma ari ikibanza ciza abantu baruhukiramo urumva haba hasigaye rero kumenya ngo ni biki bituma imiryango yacu itaba ibibanza byo kuruhukiramo hariho responsabilité y'ababa muri uwo muryango abantu badakora ivyo bategezwa gukora irresponsabilité kuri mama irresponsabilité kuri papa irresponsabilité ku bana urumva dusubi iwacu muri Afrika aho hajamwo n'abakozi bamwe muri abo barashobora kuba ari abantu batariko bakora ivyo bategezwa gukora ugasanga mu muryango haguma hari ingorane no gukomeretsanya no mu ishengero rero nk'umuryango hari igihe haba abantu batorohera ijambo ry'Imana kugira ngo muri uko korohera ijambo ry'Imana korohera Kristo ngo aduhindure buryo tumworoheye bigwiza amahirwe menshi yuko icyo kibanza cyitwa urusengero kiba ikibanza cy'umutekano n'amahoro ikibazo cyose kibaye ijambo ry'Imana riragifitiye inyishu so ngo byose byama biri mahwi me iyo habaye ikibazo haba hari umuti wacu amen nibaza ko ndakwishiye neza ikibazo murakoze cyane apotre nukuri dusa n'abarangije ikiganiro cacu kandi ndizera yuko abadukurikiranye bagize ibihe vyiza
kandi apotre ngiye dusubire tugushimire cyane mu cyubahiro cyanyu ukuntu mwama mutwitaba iyo tubikozeko kuko abanywanyi baba barekrama cyane kandi urumva kuba mutwemerera navyo n'ubuntu bw'Imana tuba tugiriwe. Rero turashimira Imana kubagira murakoze cyane turumva tuba tugifite byinshi ariko nukuri turashimye Imana barafashijwe ndizera ko baza kutwandikira abakunzi bacu batubwira ariko mbere yuko duheza niki mwobwira abarongoye abandi nabo kuko hari igihe mwatubwiye hari n'abakurongoye abarongoye abandi bashobora gukomeretsa abandi mbega niki mwobabwira imbere yo kwinjira mu bikorwa niki bokora niki bokora kugira ngo baze birinde gukomeretsa abo barongoye kuko mwe mwatubwiye yuko kugira muje mu bikorwa byose mwagiyemwo ziga ministeri zose mwakoze hari ibyo mwabanje gukira hari igikomere mwakize numva umengo hari ico mwobwira abantu imbere yuko tuja mu ministeri atandukanye kugira ngo twirinde gukomeretsa abo turongoye aho turi twobazanye Yesu abamugisha. Bon ni ikibazo kinini ariko mu ncamake novuga ko burya ibikorwa kuja mu bikorwa ni responsabilité yo guserva ni responsabilité yo gukorera abandi rero iyo wisanze mu bikorwa wewe ubwawe warakomeretse ni ngombwa icyo ugabura nibikomere no kuvuga ngo utanga icyo ufise amavuta igihe cyose nta temba duga atemba manuka burya igikorwa cyose uhawe n'abari munsi yawe urongoye baba protege bazigamwa naho umurongozi ageza gutahura ukuri kw'Imana kukugenderamwo ahageza kwiyegurira Imana rero nubwo abantu bihutira guhabwa ibikorwa kumva tunezerewe nuko twahawe ibikorwa turongoye ibi n'ibi ni vyiza eglise nk'umuryango ibikeneye abakozi ariko rero si umunyempano uwo ari we wese kuko dushira imbere impano kenshi niho dukorera amakosa dushira imbere impano ntidushira imbere karagiteri uguhinduka k'umuntu ico tuzofasha abadukurikira uwo muntu azofasha iki abo bantu arongoye mbega ubwa mbere yarakijijwe yaravutse ubwa kabiri yarigishijwe nk'umudisiple yarahawe inyigisho z'urufatiro ubwa gatatu ni umukozi akorera abandi uwo muhamagaro icyo kintu ariko arakora gifitiye umuhamagaro sivyo ni umuntu yiteguye kwitangira abandi ni umuntu akorera inyungu z'ubwami bw'Imana sivyo n'ibindi umuntu rero imbere yo kuja mu bikorwa hari ugutegurwa si impano turaba ubwa mbere hari kwigishwa hari ugutegurwa kugira ngo uwo mutwaro agiye kwikorera kuko iyo ufashe umwana w'imyaka 5 reka tuje ku myaka 8 umuhungu canke umukobwa ukamukorera ibido y'amazi ya 20 litres sivyo byukuri ntabaragira capacité yo kwikorera ivyo biro igica kimubaka ako kanya nyene amagufa yiwe arononekara sivyo hama ikindi haba hakoze ikosa rikomeye cane niyo yikorera umwanya muremure arafise amahigwe yo kutazorengaho sivyo bose ntaje kuvuga abantu bose bagufi ko baba barikoreje ni illustration yerekana ko kizira n'ijambo ry'Imana rirabivuga guha ibikorwa abantu bakiri abana mu gakiza
guha ibikorwa abantu batateguwe bashobora konona byinshi kurusha ibyo bokiza. Non plus ntibisobanura ko abantu bahabwa ibikorwa ari abantu baba bamaze kuminuza. Oyaye, Imana iraha agaciro disponibilité yacu, abantu biteguye guserva, abantu bakunda inyungu z'ubwami bw'Imana bagakoresha impano zabo. Ariko abarongozi baba bafise responsabilité yo gutegura abo bantu imbere yuko bahabwa ibikorwa. Apotre murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi n'ubu turiteze ko turacyafite byinshi nko twabibabwiye. Turiteze ko igihe twabikoze ko muzotwemera kandi canke turabarambiye. Imana niyaduha akaryo kugurura uwo muryango, twiteguye kuzokwitaba akamo kanyu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Bakunzi ba Warubizi, turarangije ikiganiro cacu. Nukuri niba mufite ikibazo ku bintu byose Apotre yavuze, ni ibintu byinshi byubaka. Oh my god, nukuri ndizera ko mwafashijwe. Mutwandikire muri comment kuri iyo nimero mubona icaho hasi, nkuko musanzwe mubikora. Abatari bwabikore babikore, ikibazo cyose mufise tuzokibishura. Musigarana amahoro y'Imana, turabakunda. Naho kuwa gatatu, bye bye. Warubizi.